icyo nababwira ego si ku bakobwa bonyine ni ku bantu bose. Abantu benshi bazi yuko Miss ari ibintu byo kwiyerekana kwibona kugira ngo abantu sinavuga nko hari n'ababifatanya nko kwidandaza kwiyerekana ngo taye ibiki n'ibiki ariko si ico. Ikintu unegura ku mubiri wawe niki? Ku mubiri wanje oya byose ndabikunda kuko ndakineguye no baniya. Akadefu ka Miss Popularity tituzi nakaye? Ntarimo Akadefu yiziko oya. Oh, hello beautiful people. Urongera hayo kazo ndengeshanya gufitenda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri Sky Media Burundi muracari kumwe na animateur wanyu Madublo aka Double T behind camera muri kumwe na Amigo Pictures. Ni hit show muri kino kiganiro musanze mubizi mba ntari je nyene mbafise umutumire kugira ngo twe tuganira ibi na biriya. Uri nk'aba boss bacu mwe dukorera niba mpamvu to dugerageza uko dushoboye kose kugira ngo ibintu bigende ari fresh. Gahunda ya 2021 narabwiye no gukorana n'abantu batigera badiga estoma. Uravye no ku ruhande yanje ndi kumwe n'umuntu atigera diga estoma. Reka tumikaza amakuru yawe. Imeze Urameze fresh? ndashima Imana. Urashobora kuramutsa abakunzi ba Sky Media Burundi? Abakunzi ba Sky Media Burundi ndabaramukije. Okay. Turi kumwe nande no musi. Muri kumwe na Miss Popularity w'Imuyinga. Miss Popularity w'Imuyinga. Kuva ronsa amahera bakunzi ba Sky Media Burundi, kuva ronsa amahera n'umusi niho ndamubonye. Utambwira gusa ko yaheze. Oya amahera ntahera. N'umusi waza ndaronka turabivugana. Ariko urameze neza. Ego. Ndabona nakabiri kibujumbura gusa. Oya nakimuyinga. Imuyinga nta naho usanzwe uba kubona nimba uri muri vacances? Oya sindi muri vacances ahubwo ni igikorwa cyatuzanye ariko kuhaba turahaba ko iyo watari ruzogi ni hatari. Vyo. Okay, Miss Popularity kuva ubaye Miss Popularity ni no musi ndakubonye ariko uri mu biki kumenga ntuboneka? Ndaboneka gusa kanshi ishuri riradufatira murazi yuko dusanzwe turi abanyeshuri. Ego ariko naho satubataye ko turakorera ibikorwa ngaha sinzi ngira mwama mwabibonye hari ivyo dukora mu zindi ntara. Ego. Ikintu unegura ku mubiri wawe niki? Ku mubiri wanje oya byose ndabikunda kuko ndakineguye no baniya. Akadefu ka Miss Popularity tituzi nakaye? Ntarimo Akadefu yiziko oya. Ariko nta muntu abura defu. Ntawe yibura mu guca ugerageza ukazikunda. Defu zabura zikunda. Yego. Ariko uranse kuzidusangira. Oya hari gico nasanga mbona ko ari mubona ko ari defa kuri je mbona ko ari karita. Okay. Miss Popularity urahawe uno munsi bibaye ngombwa yuko winjira mu ijuru ariko hasigaye yuko hasigaye ikibazo kimwe gusa cyonyene gituma winjira mu ijuru telefone yawe bivanye n'ukuntu kujya kuntu umuntu abisha ku telefone. Urabona ko byatuma winjira mu ijuru cyane? Shasi no pinji. Nari besheye. Abarabaza gushikaho ukabesha n'umuntu handi mubesha umuntu kabira cya je ndi Bujumbura je ndahana ntabwo aca mukutana nyina nyine waraje kumubesha. Oya ico ni kirambago. Ikirakuba. Oya. Okay, Miss Popularity kuva bibaye kuva wamiswe umutamana wo kuba Miss Popularity, ikintu wakuye muri Miss Popularity ni ikihe nk'akabusho? Ikintu nakuye muri Miss Popularity nk'akarosho ni byinshi cyane. Narahakuye kumenya izindi ntara, kumenyana n'abandi bantu, kumenya ngene ni comporta imbere y'abantu bankuriye. Ego ivyo byose ivyo birakwiye kumenya abantu uko bitwara ko nuko mubana niyo kugira ubuntu. Ego ukamenya ngene we comporta apana n'importe comment. Ego hari benshi batinya no kujya muri ntaho umenga ni ibindi bintu nyene bije nk'abakobwa cyane cyane benshi nk'abatigeze baza nko muri rya rushanwa nk'ikintu wabwira niki? Icyo nababwira ego si ku bakobwa bonyene ni ku bantu bose.
abantu benshi bazi yuko Miss ari ibintu byo kwiyerekana kwibona kugira ngo abantu sinavuga nko hari n'ababifatanya nko kwidandaza kwiyerekana ngo taye ibiki n'ibiki ariko si ico ahubwo ni kuba umuleader ukaba userukira abandi nko mu bakobwa nimba muri abakobwa benshi ukagira nk'umukobwa aserukira abandi bakobwa nko mu iyo ntara ari nk'ikintu bifuza gushika hariya wowe udashobora gushika kuko wowe uba waronse opportunité zo gushika aha canke hariya ugashikayo nimba ari ikibazo ufise ukagenda ukaja mu bantu bakuze kuko baca bagufata nk'umuntu akuze mukayaga n'abantu bakuze bakakubaha nawe ukabubaha ni kwihesha agateka mu majambo make. Kuri ico yene kuva bibaye kuba umulideri kuba mu Miss Popularity ubu urabayoboye ubu ubona bavyakira gute bamwe canke nibihe bintu uriko urakora bijanye n'ivyo nyene muri rusange? Hariho abavyakira neza n'abatavyakira neza ariko en general bavyakira neza hama ivyo tubandanya dukora tuguma dutegura dukora ego murazi ibintu byinshi bisaba uburyo hariho n'ibidasaba uburyo mu bw'uburyo kanshi namwe murabizi ko ari cyo kintu gikuru ego turagerageza twaronse moye tugakora ibishoboka hajya ukiba Miss Popularity canke bakikugena hari ibintu baba wariyemeje hari ibintu mwaremeye kuzokora nk'imigambi runaka mwarimeje kuzokora eske haba hariho nk'umugambi maze gukora canke nk'iyo murimo bimeze gute? Imigambi niyo twiyemeje twebwe ku bwacu hariyo tutarakora ariko hari ivyo twimirije gukora tutagiye na kure ndibaza turi mwijoro ndazi amataraza kubakanga niho ndonke akanya ko kuza ngaha tugira ico mvuze turafise igikorwa le 26 ahanyene mu ntari wacu i Muyinga yego tuzokora dukorane n'aba bakobwa bagenzi bacu abanyeshure n'abatari abanyeshure ico gikorwa ni le 26 ico gikorwa cerekeye iki kijanye n'ibiki mu ncamake? Ico gikorwa mu ncamake ikintu nyamukuru ni tuzokorana n'abanyeshure n'abatari abanyeshure navuze abakobwa ego nk'iki gihe tugiye mu buruhuko bukuru rana amazi abari menshi usanga turiko turi umwanya munini usanga tuwumara tuja gutembera mu vacances tugira iki duhura n'abana bariya rero twega abana b'abakobwa turahendwa cyane twashaka rero twigishanye uko tuzokwikomporta mu iki gihe cy'uburuhuko. Ica kabiri ingene twogerageza tukaraba utuntu tw'udukorwa duto duto twaba turakora muri iki gihe cy'uburuhuko ku buryo bwaho ntihagira ko dusubira ku ishuri tuzoba dufise ikintu natwe duterera nk'abavyeyi cyane natwe twiterera nimba bahora bakugurira ikaye 10 umwe nawe wiguriremo 5 bibaye ngombwa tujya tubezwe twambere nawe utwifashe ikigira gatatu ikintu kijanye n'isuku ku mwana w'umwigeme kijanye n'isuku rega uvuze isuku cyane uba byinshi n'isuku ufatiye ku kiko kuvuze tukijanye n'isuku isuku ry'umubiri isuku ry'umubiri yego ndaramukije abakobwa mwese mutagira isuku ry'umubiri hagera muramaze kubicana n'umukobwa canke ukabuze umuntu nyene w'umukobwa uvuga ati uyu muntu kwe nta suku agira birashika gusa rero iboneka nditaboneka kubijanye n'isuku ni rya riboneka canke nizoba ritaboneka mu muza muri ko murahimiriza? Oya murazi nk'abakobwa hari igihe tuba turi muri bijya bihe tubibona bijya bihe turi mu kinyanga yego bijya bihe birakwiye ko umukobwa akora isuku cyane yego kubera ibihe bikomeye ni Asia turi kumwe ngaha ko turaganira byinshi ku bijyanye n'imyiteguro bafise uwo mugambi muko murakora mwateguye kuzokora hari abo mumaze kudodora kugira ngo bazoge icyo babafashije muri uwo mugambi cyane mwege nyene murumva ko muzoshobora ubwanyu?
Okay, ku bwacu turiko turagerageza uko dushoboye ego kudodora naho hari aho tugerageza kudodora nk'ubwa mbere ho tuzatangura tukadodora nyine ku ntara iwacu no ku komine kuko tuzokorera mu ntara ya Muyinga ntiharagira ko tuja mu yandi makomine tuzokorera kwanza mu komine Muyinga izindi tuzozijamo hanyuma urumva umaze kugenda kwa nyakubahwa hajya administrateur ukagenda no kwa gouverneur akakwemerera byinshi urumva aho cyambere uba wadodoye kandi uba wemerewe ibisigaye Okay, ubufatanye hagati yanyu n'abajya abandi bose mwari muri kumwe muri gari rushanwa bimeze gute ho? Twe ni sawa nangora. Hoba hari collaboration hagati yanyu canke murabandanya mu collaboration irahari yego. Okay. Ko dusa tumenyereye ko muri bino bihe nkamu hantu bariko baraboneka cyane ngira ngo maze kubona mu activity ni nkawe minga muri babiri maze kubona abandi bo bimeze gute? Okay. Mbega hari amafoto nigeze kubona sinzi nimbe hajya yari mu ntari. Okay, twaramaze kwini ntara nyinshi sinzi bishatse kuvuga turamajize kuja Imwaro, Ibururi, Ruyigi, ntara Bujumbura aho urumva. Okay, mwizo ntara zose mwamwe muri mu bijanye n'iki mu ncamake? Okay, hari izo tuba twagiye gusangira n'abana b'imfuvyi. Ikindi naco ibintu bijanye na environnement, ibintu byo gukingira ibidukikije. En plus ndabikunda cyane kuko ariyo yari na projet yanje. Yego. Okay. Miss Popularity niwe turi kumwe n'umustar n'umubone nkuko turi kumwe n'umustar. Yukuza kumwigisha wari gutanga ikigo kiyo. Iyo nza kumwigisha jewe nari gutanga ikigo gabashicaye. Nkundiki hajya. Oya, nka entrepreneur yasava. Now wize muri system ya entrepreneur nawe yaje ariho yo kwiga entrepreneur. Oya gusa oya yaramfashe ko gatoyi ku mwaka wa nyuma ariko ikigwa cyatuma Miss Popularity n'agatiro y'umenga koza nikiye mu ishuri. N'agatiro ko icyongereza no kuza. Okay. Icyongereza wapi? Oya. Mate gusa yo mwarumvikana. Gusa nyene ubu ndagerageza mbwa mu ishuri. Wapi? Gusa ubu nyene ko ari yo monde tugeze urihata. Okay, none ko tumenye nk'abakobwa benshi situ mate usanga umenga wapi yo byari meze gutya. Mate je vraiment ni bon ko ni la scientifique. Okay. Mu by'amashuri bimeze gute mbega tuzomwajya? Okay, yo ntaragera ariko ivy'amashuri ndi umunyeshuri ku Université de Grand Lac. Yego. Nkaba niga marketing and management bac 2 rompa kwagizwe undi mwaka hari. Ko icyo hise mu management? Okay, ibintu byinshi ubona uvuga ati ni business, ibintu bya management niyo monde tugezemo. Numva rero ko kubera nkunda kuba ndumva ko ntabaye femme d'affaires nzoba nibwe. Femme d'affaires. Okay, Miss Popularity nk'urugero wotanga canke ikintu mu mwanya kikuri mu mutwe wumva ati iki kintu ndumva nyene kinjya mu mutima nshaka kugishika ko niki? Ikintu kinjya mu mutima kuvuga ati iki kintu kwe ndumva ko ari ikintu menga makinjya none nshaka mpari mpaka mbere ndagifise ngaho. Amahera. Ako cyabisha n'amahera office? Oya, ayo nifuza vraiment ntayo office. Basi ni nkanga heje ngenda. Oya, nayo nzi. Ugusa n'amafaranga gusa. Oya, ibi naho urabizi vraiment kibazo cya mbere mfise n'amahera nta kindi. Okay. Mugabo nibagiye nimwumva amahera ayo nkoreye. Bakunzi basikaye made. Amahera nkoreye. Abaye mu ngufu cyane. Ako ntibirashika nawe mu buzima nturahongwa na rimwe. Senda? Ntibaraguhonga na rimwe. Guhonga. Sinzi. Nani ibicazi we bicaye bimenyane. Jewe. Ngira je sindashikiye.
urashikiye okay Miss Popularity iki gikorwa wimirije navuga ko ari igikorwa cyiza cyane nk'abakobwa bagenzawe nk'abakobwa userukiye ubahimiriza iki kuri uwo munsi? Kuri uwo munsi ndabahimiriza ko boza ari benshi bakitaba tugasangira izo nyigisho kuko twese biraturaba ntawe uvuga ngo je ndabizi ibi kuko ntihabura ikintu gishasha ugenda wungutse. Mbega aho bahariho mumaze guca nk'ahantu cyangwa nk'agakominike kugira ngo izo 26 bisa nkaho umenga harageze? Okay, navuga yuko uruhusha dusa n'abaruronse uyu munsi yego kuko niho twagiye kubonana n'abategetsi yego uruhusha dusa n'abaruronse ubu rero turashobora gutangura kugira kubera no gutangura tutotangura igikorwa kizokugurwa n'ibikorwa rusange. Okay, kuba bambise ikamba bobo mbega muri ko murakorana muracabandanye mukorana canke vyahereye ujya munsi nyine? Turakorana ariko ukimenga biro makenga ko kibivuga utwe ndaryohewe ndakudigadize bazi bavuze yuko bisaba umuntu abifata kwa resto ngo ntigira gute tugitangura ikiganiro oya je nkorana gusa n'abantu batigera badigadiga resto bisigura kutibanira. Okay, natahuye. Okay, washaka kugira akajambo kanyuma ko ariko gukurikirana? Okay, kubariko baradukurikirana akajambo kanyuma nababwira babandanye badushigikira surtout abantu bo mu ntara iwacu turabana b'intara badushigikire ibikorwa dufite byinshi twakora ni byiza ariko ataburyo batadushigikiye ntibikunda yego hama nkongera ndangiza mbira abantu uwo munsi baze ari benshi yego ariko none wabwiye aho kizobera turacyarindiriye natwe gatoyi mbwa kuba kizoba yego. Okay, reka tubashimire kuri kano kantu. Turabashimiye. Amuvyo nakubaje byose ikibazo wibukana kubaje niki? Kibazo wambajije. Kimwe wibukana kubaje? Wambajije ngo nico ni neki brako. Okay, wakozi wa Sky Media TV, wakozi udahingeshanya gutunda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Nongera duhimiriza kugira ngo tubandanye dufashanya. Urumva ko bafise igikorwa kitoroshe na gatonya cyo kugira ngo babandanye bahimiriza, babandanye bashira ugwaruka hamwe, babandanye babunguranya ubwenge ubumenyi hagati yabo. Hari kuri Sky Media Burundi mwari kumwe n'Animateri wanyu Mama Double aka Double T, behind camera mwari kumwe na wa wundi nyene Amigo Pictures. Kandi kanya ciao ciao.